61 igihugu c'u Burundi cikukiye ntikiraronka indege ishobora kurirura umukuru w'igihugu byongeye ngo hari inyubakwa zitari nke leta ikoresha igikoteye abantu mu gihe izo nyubakwa vyari kuba ngombwa leta yaraziyubakiye hari n'ibindi bitari bike rero Gabriel Rufyiri yashikirije hari mu kiganiro n'amenyesha makuru reka rero tuvyumvirize ahambere rero agakebura leta kwe kwikubita agashi ngo ntibame rero baraba ko ingorane zose ziri mu Burundi zigiterwa n'abakoroni kuko ngo imyaka 61 bavuye mu gihugu ngo na myinshi hari hageze rero ko igihugu c'u Burundi citunganiriza ibyaco kitaravye abanyamahanga. Uburundi ntibugira ico twita residence présidentielle muri capitale politique propre ku gihugu. Nukuvuga uno munsi umukuru w'igihugu wuno munsi mbere bamwitangiriye bapangiye Micombero, sinzi ko ivyo mwari mubizi, bapanze inzu ya Micombero. Murabizi yuko meme très récemment Uburundi bwari bufise capitale politique comme Bujumbura na capitale économique comme Bujumbura. Ni kuvuga yuko capitale politique na capitale économique itari ifise indege, irero umukuru w'igihugu ntigire indege ico twita les avions de ligne, indege zitwara abantu, nitugire n'indege irerura umukuru w'igihugu yiwacu, nitugire kandi naho umukuru w'igihugu aba, no kuvuga agipanze, igihugu gipanze. Ivyo rero ni ingaruka mbi twariko turavuga zijanye n'ivyo bintu by'uburongozi. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi iduga ry'ubutunzi ry'Uburundi aho rigeze turi munsi ya 2%. Taux de croissance économique est à 2%. Ivyo vyose ni ingaruka mbi zadushikiye kuva ico gihe. Inyuma y'imyaka 61 Burundi bwikukiye, uno munsi Uburundi bufise ideni rirenga amamiliyaridi 400. Ico ni kibazo gikomeye cyane kwiduga ry'ubutunzi. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, igihugu c'u Burundi kirashobora kumara umwaka abarundi batazi yo batkuri karubira, batkuri gitoro. Nibaza yuko mubibona ivyo bintu biragoye kumva no gusigura. Inyuma y'imyaka 61 Burundi bwikukiye, inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, umupfasoni w'umurundi aracavyara abana 6 a moyenne. Nkuko mubizi ingaruka mbi ari nyinshi cyane, ibice birenga 65% by'abana bagiye mu ishuri ntibagira akazi, bari mu bushomeri. Le taux de chômage est à plus de 65% actuellement des enfants scolarisés ou des jeunes scolarisés. Ariko kandi inyuma y'imyaka 61 ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abarundi cyane cyane abana n'ugwaruka nabo mwibarabara, les enfants de la rue. Ivyo ni kibazo. Mugabe ivyo bikaba mu gihe harakagwi k'abantu batunze gusumvya leta. Ivyo murabizi. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, amasoko ya leta ibice birenga 70% by'amasoko ya leta yose
nk'uko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihugu cy'u Burundi. Nta mazina yabo nza kuvuga ngaha uno munsi, mugabo nta numwe atabazi kuko murababona mwese ngaho baratunze gusumvya leta. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, nagira ndababwire yuko ibyo dushora mu mahanga bingana na 20% ufatiye kuvyo turondera mu mahanga, nukuvuga 80% y'ibyo turondera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu byo twebwe dukubaza gushora mu mahanga. Nukuvuga yuko la balance commerciale est tellement déséquilibrée. Ico ni kibazo gikomeye cyane nacone. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, nous avons une administration politisée. Inyuma y'imyaka 61 ibisata c'intwaro, l'administration, aba ama société ya leta, aba nukuvuga izi société paritatique, onatere, Regideso, Sosumo n'abandi, eka na administration zizindi, usanga politiki domina cyane, iri hejuru cyane, aho gushiraho abantu b'abahinga bajaho siri base de contrat de performance. Ico rero ni kibazo gikomeye gose. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi burose ntayo kwikukira, biragoye cyane gutandukanya kimwe bita la séparation des pouvoirs. Usanga ibintu byose l'exécutif iri hejuru, nukuvuga igisata c'intwaro l'exécutif usanga bafise n'imemizi, bafise ukuboko ku butungane, kunamashinga amateka n'ibindi. Ivyo ni kibazo gikomeye navyone mu gihugu kimaze imyaka 61 cikukiye. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bumaze bwikukiye, Uburundi ntiturashobora kugira ingufu n'ububasha zo ku exploiter canke kuvyaza umusaruro ubutunzi kama dufise. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi n'est pas capable d'exploiter ses propres richesses. Ico rero ni kibazo nacone gihambaye cyane. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye, kandi dufise ibice birenga 90% birenga vy'abemera Imana, aho nshatse kuvuga abakatolika, abaporoti, abayisilamu, ntituragira umuco wo kubahiriza umwanya. Kandi mwese murabizi neza yuko kubahiriza umwanya ni intango ya mbere yo gutera imbere. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bumaze bwikukiye, abantu bitabona abasirimu ntibaragira umuco wo kubahiriza abantu bato bato. Kugira ndabaha akarero gasanzwe, murabona ko leta yigoye kandi turanayibishimira cyane, igashira ivyo bitari passage piéton ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ijya 70 abantu bacamwe. Ndababaze, mubona abantu bagendesha imodoka, mubona bubahiriza abantu bagenda n'amaguru. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikuki, eka ahubwo haciye baraguhonyora n'umutima wabo wose. Ikindi naco, inyuma y'imyaka 61 Uburundi bumaze bwikukiye, ikintu bita kubahiriza amategeko canke un état de droit, ico kintu mbona umengo n'umuziruzigwa. Murabona yuko leta kandi yari yigoye
igashira ibi bita referuje ku mabarabara mugabo hari imigwi y'abantu batatu inyuma y'imyaka 61 bumva kumenga kubahiriza ivyo bintu n'amakosa. Umugwi wa mbere n'abakuru, umugwi wa canka bitwa canke bavuga ngo n'abakuru, kuko murabona nk'ibi bintu no munsi sinzi ko mumaze imisi mubona umuntu apfa kuba afise abapolisi muri kamyonete nyuma uko abari kose usanga ari amafyirimbi. Aha dukora ngamwe kandi dugikora usanga ari umwanya wose. Hari kindi kintu cyakurikiye umuganwa Rodovego wa Gasore amaze kugandagurwa, nuko twaciye tugira ingorane y'ukubona yuko uwo umurundi twita umukoroni watucuze bufuni na buhoro umenga inyuma y'imyaka 61 ni wakiri ku mutwe wacu. Ivyo rero bica bidutuma tudashobora kwiganzura kuko ivyiyumviro vyacu tuguma tubona yuko ibibazo dufise tubiterwa n'abandi bantu bitava kuri twebwe, bigaca bitugora kurekura no kurondera kwibohora ivyo. Mugabo ndabibukije gatoya, Ububirigi bwadukolonije kuba tabizi bwabaye occupé par 3 puissances. Ububirigi bwabaye dominé par l'Espagne, buba dominé par l'Autriche, buba dominé par la France. Kandi kubiye bitandukanye. None ubu uyu woza kubaza ababirigi. Ubu babirigi bose bafitisha aba Espanyol. Ubu babirigi bose bafitisha imyaka bafitisha aba Autriche. Bafitisha aba France. Nimubona ko babana.